Mwaramutse, mwiriwe, uno musi tugomba turebere hamwe urugendo rw'umuziki rw'umuririmbyi D1. Hano ni kuri Achieve Your Dream TV, kuri mikro muri kumwe na True Boy. Reka ndaguha akanya gatoya ubanze ukore subscribe cyangwa se abone kuri no channel yacu ariyo yanyu Achieve Your Dreams. Abantu iyo babonye umuntu yarateye imbere barakunda kwibaza ngo ese intango yo yari nziza, ese nta bintu byamugoye mu ntango yiwe. Umuririmbyi D1 numwe mu baririmbyi bakunzwe cyane hano mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi hose ku isi. Mu ndirimbo ziwe nka Body, Stack zatumye yigarurira imitima y'abantu benshi, baramukunda ku rugezo rwo hejuru cyane. Izina D1 risobanuye vyinshi mu muziki ndundi. D1 ni umuririmbyi mwiza, n'umwanditsi mwiza, ku buryo indirimbo ziwe ziganjemwo amajambo meza y'urukundo, ndetse agakundwa cyane mu ngero zose, abasaza, abasore, inkumi ndetse n'abana. Okay, reka turebere hamwe muri rusange urugendo rw'umuziki w'umuririmbyi D1. D1 ni umuntu ki? Umuririmbyi D1 yavukiye mu Burundi, neza neza muri province ya Kayanza. Yavukiye mu muryango ubayabaye, ariko akaba yaragiriwe amahirwe yo kwiga, ndetse amashuri yiwe aranayasoza. Ubuzima bwiwe bwo kwishuri bwari bumeze gute? Ubuzima bwiwe bwo kwishuri yarazwiho nk'umuntu aririmba kandi neza, akaririmba neza neza nk'umuririmbyi wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yitwa Bruce Melody. Mu mwaka w'ibihumbi 2018, ku makuru avugwa n'umuhinyanyuzi Clovis Pro, avuga yuko umuririmbyi D1 ubwo atari bwamare ishuri yafashe amafaranga bari bamuhaye ngo aje kuriha minervare y'ishuri, aramanuka i Bujumbura aza kuri uwo muhinyanyuzi Clovis Pro kugira ngo amukorere indirimbo. Reka iyo nkuru yo kuzana amafaranga ariyo minervare kwa Clovis Pro ngo amukorere indirimbo, reka iyo nkuru tuyirekere ngaho. Umuririmbyi D1 yarize amashuri yisumbuye arayarangiza, aho yahereje kuri Lycée Gisenyi. Umwaka w'ibihumbi 2019 amaze kurangiza amashuri yiwe, yaciye afata inzira amanuka i Bujumbura, neza neza yerekeza kuri wa muhinyanyuzi wa majwi Clovis Pro, aza kubaho ariko kudinga indirimbo zitandukanye. Ndetse uwo muririmbyi D1 yari afise n'indi mpano idasanzwe ari munyegejemwo yo gukora production. Yarahabaye arakora, ndetse abasani bamwe bamwe barazi akabakora indirimbo, nubwo hariho n'abandi nabo bamusuzugura bavuga yuko ni umwana ntavyo ashoboye, baguma munebagura bivanye n'igihagararo ciwe, bivanye n'ukuntu angana, bavuga yuko atana kimwe ayo bashoboye. Umuhinyanyuzi w'amajwi producer Clovis Pro yaragerageje no kumuhuza n'abajournaliste muri ico gihe bari bakomeye, ariko bakomeje kumunegirije bavuga yuko ari umwana, bavuga yuko atampano afise. Ariko umuririmbyi D1 yarakomeje gukora cyane, arakora cyane mu buryo yari afise, gushikaho Imana yogurura inzira imuhuza na management yitwa Iteka Music. Intango ya nyayo rero y'ubuzima bwiwe yaje gutangurana n'indirimbo yise Waiting, mu gihe yari amaze gusinyanira amasezerano na management yitwa Iteka Music. Iyo ndirimbo yaje nk'igisasu kirimbuzi muri industry y'umuziki w'u Burundi, kuko yaje nk'idasanzwe, yavugishije benshi kandi ikundwa na benshi. Inyuma y'iyo ndirimbo, umuririmbyi D1 yagaragaye ku mbonesha kure nyinshi ku maradiyo, kuko yariko aravugwa ko yoba ariko araresha umukobwa w'umurundikazi yitwa Santa. Inkuru yaragira cacana hirya no hino ku marezo sociaux, ariko uwo muririmbyi D1 yakomeje kwigaragariza benshi mu buryo butandukanye, agaragaza impano ziwe, kubera ko muri ico gihe cyose yaba afise gitari yiwe ariko agaragaza, ariko yereka Uburundi yuko nyamara ashoboye, yuko nyamara afise impano. Benshi baramukunze cyane, kuko benshi baguma bavuga ngo uwo muhungu aririmba nka
Bruce Melody babataka kumukompara bamukompara n'umuririmbyi Bruce Melody. Indirimbo zakurikiye kandi zageze yavugisha benshi ni nk'indirimbo Love Control, Umunyuka, Morning Love hamwe n'izindi nyinshi. Indirimbo yitwa Body yakoranye n'umunyarwanda w'igihangange yitwa Social Mola. Iyo ndirimbo yamugeje kurundi rwego rukomeye cyane, aho yakunzwe n'abarundi bose, abanyarwanda ndetse n'abandi bose batuye isi. Iyo ndirimbo by'ukuri yamugeje ahantu hadasanzwe, aho hari mu mwaka w'2022. Inyuma y'iyo ndirimbo Body yaciye akurikizaho EP y'indirimbo 5, ku buryo uwovuga yuko iyo EP utayimenye uba wibeshe, kubera ko nk'indirimbo Umurundi ni indirimbo imwe yari iri muri izo ndirimbo, kandi ikaba yarakunzwe n'abantu benshi, abarundi ndetse n'abanyamahanga. Iyo EP yayise Doctor of Love. Abaririmbyi bagaragaye muri iyo ndirimbo Umurundi hariho nk'umuririmbyi yitwa MT Number 1 na Ado Johnson. Mu mwaka w'2024 umuririmbyi D1 yarasohoye indirimbo yise Sitaki. Iyo ndirimbo yaje ihuhura n'akari gasigaye, kuko yaje itavyorosha, reka mvuge nka babandi yarahatwitse koko. Iyo ndirimbo yamwugururiye imiryango myinshi, aramenyekana muri Tanzania n'ahandi hose atari bwifatire. Iyo ndirimbo yabashije kuhamugeza. Reka tugaruke ku makonseri y'umuririmbyi D1. Nakare yuko umuririmbyi ubwe agizwe n'amakonseri. Icerekeye amakonseri umuririmbyi D1 nticyari umurengera, kuko yakomeje yidogera abategura ibiteramo cyangwa abategura amakonseri yuko bo bamwirengagiza ukuntu, kuko batamuhamagara bikwiriye bivanye n'ukuntu angana, bivanye n'izina afise, ntibamuhamagara ngo bikwiriye ngo aze mu makonseri. Mu mwaka w'2024 management y'umuririmbyi D1 yitwa Iteka Music yahisemo kumutegurira ibikorane vyiwe cyangwa se konseri ziwe bwite. Ayo makonseri yayise Born to Shine, bisigura mu Kirundi ngo navukiye kukayangana cyangwa se kurabagirana. Kugeza ubu tuvugana umuririmbyi D1 ni umwe mu baririmbyi b'imena, ni umwe mu baririmbyi Uburundi bufise, ni umwe mu baririmbyi Uburundi buhanze amaso. Ndetse iyo bavuze Uburundi, iyo bavuze umuziki w'Uburundi, umuririmbyi D1 ntiwoshobora na gato kumwirengagiza, kuko umuririmbyi D1 ni umuririmbyi mwiza cyane, umwanditsi mwiza cyane, umuhinyanyuzi mwiza. Ndetse ku batabizi, umuririmbyi D1 indirimbo zose ziwe, nyinshi ziwe azifizemo uruhara, arafise n'ukuboko kwiwe. Bisobanura neza uwo muririmbyi D1 yuko ari umunyamwuga koko. Imbuga umuririmbyi D1 akoresha hariho nka YouTube, aho akurikiranwa n'abantu 240,000, Instagram aho akurikiranwa n'abantu 37,000 barenga, urubuga bitwa TikTok aho akurikiranwa n'abantu 62,000 barenga gato, urubuga Facebook aho akurikiranwa n'abantu 119,000 barenga. Umuririmbyi D1 yagiye aragaragara mu ndirimbo z'abandi bantu, harimo nk'indirimbo yitwa Mine y'umuririmbyi ATM Jeff, hariho n'indirimbo yitwa Bizoza y'umuririmbyi Epidey Winner, harimo nk'inindi ndirimbo yitwa Biba Bipfuye ari kumwe n'abandi baririmbyi bagenzi we nka Bface, Lino G, Elplo, Monia Flair ndetse n'izindi nyinshi tukenze kuvuga.
nyamba wabanye nanje ubuzima bw'umuziki wa D1 bwoba bukwigishije iki? Ese nawe byoba bikongereye icyizere cyo gushitsa indoto zawe? Urashobora kuba ufise indoto z'umuziki gusa, urashobora kuba ufise indoto zitandukanye. Ese nawe byaguhaye icyizere? Ese nawe wumva wogwana ukihangana ugashiramo ingufu nyinshi kugira ngo ushike ku ndoto zawe? Jya muri comment utubwire ukuntu bimeze. Ntiwibagiye kugira subscribe cyangwa se abone nyamba ukunze bino biganiro byacu. Murakoze.